umviriza bene data ndakomanda babariri rero Imana yarambishije muri no mwisi kuyu mubiri uyu naho nogoma nkawugira gute, naho nogoma nkawambika inzahabu, naho nogoma nkawambika impuzu zimeze gute, uyu mubiri uzoca mu ijuru. Uyu mubiri uzoca hejuru. Ariko ndakomanda babariri umuntu atihanye, umuntu atejejwe, uyu mubiri azowujana muri Gehinomu. Uyu nyine azowujana hehe? Muri Gehinomu. Umubiri uzojayo. Yesu nadutabara. Ego nukuri bantu b'Imana. None wa mutunzi yatakambye avuga ngo Aburahamu muvyeyi girira ikigo ngurungikera za ngo akoze isonga ry'urutoke mu mazi ngo anjojotereze hehe ururimi. None yumva ko wa mubiri yavuze gute yaramumanukanye hehe icyo nzi cyoco nta costume yari yambaye. Ntahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Nuko umundire ndabahintasho uva mu ishengero ryo mu Magarama zari gutanga umuvyeyi none ko atarerekana zitanga ko badusezereye hamwe barabamenyesheje ko tuzoba turino mu bikorwa by'Imana baca baradutumana intasho muzakire. Nuko Imana irakoze kuri aya majambo meza ndakwifurije mwene data uri hano gusubira mu biganza by'Imana. Ego kabisa kugira ngo nimba hari ahantu bo warononekaye Imana isubire igire gute gusubiremo nk'uko ugize gute nk'uko igomba. Ndakwifurije kwirimbura no kwisubiramwo. Yesu nadufashe cyane. Tugomba rero dushishikare amajambo y'Imana, usoma amajambo y'Imana hariya mu gitabo cy'umusiguzi, igitabo cy'umusiguzi igice cy'umunani, igitabo cy'umusiguzi igice cy'umunani n'umurongo umwe wa kabiri gusa tugiye guherako. Igitabo cy'umusiguzi n'urukaratasi rw'amajana 756, urukaratasi amajana 756, musiguzi igice cy'umunani ya murongo wa kabiri. Basome mu izina rya Yesu. Ndakugiriye inama witondere icagezwe cy'umwami nk'uko wabirahiye Imana. Usubiremo. Ndakugiriye inama witondere icagezwe cy'umwami nk'uko wabirahiye Imana.
iri jambo tugomba turishimikize jambo riri hariya mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya, igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya, igice cya 35, igice cya 35. Rasoma duhereye ku murongo wa mbere. Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya, igice cya 35, duhereye ku murongo wa mbere. Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya, urukaratasi 868. Aravuga ngo Imana ikura icyitegererezo ku barekawe. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho mu gihe cya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, riti genda kuba inzu ya Rekabu, uvugane nabo, ubinjize mu ngoro y'Uhoraho, ubashikane muri kimwe mu byumba byubatswe kuri yo, ubahe vino banywe. Nuko njana Yazaniya mwene Yeremiya wa Habazaniya n'abo bavukana n'abana biwe bose n'ab'inzu ya Rekabu bose, mbinjiza mu ngoro y'Uhoraho mu cyumba cya bene Hanani wa Igadiriya umuntu w'Imana, gihereranye n'icyumba cy'abaganwa cyari hejuru y'icyumba cya Mayaseya mwene Shalumu umushibamyi wo ku muryango. Ntereka imibindi yuzuye vino n'amakarabo imbere y'ab'inzu ya Rekabu, ndababwira ni ngiyo vino nimunywe. Nabo baravuga bati nta vino tunywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yatwihanikirije ati ntimuze mwigere munywa vino mwebwe cyangwa abana banyu, cyangwa ngo muze mwigere mwubaka inzu, cyangwa ngo murime, cyangwa ngo mutere uruzabibu, cyangwa ngo hagire uzogwitirirwa, atariko iminsi muzomara yose muze mube mu mahema kugira ngo mubone kuramba mu gihugu mubamwo. Kandi twumviye Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza mu byo yatuziririje byose kutanywa vino iminsi tuzomaraho yose, twebwe n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu. Imana idufashe. Dusubire dusome andi majambo hariya mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, basome majambo y'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami tubasoma amajambo y'Imana, igice cya kabiri, igice cya kabiri turahera ku murongo wa 36. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya kabiri turahera ku murongo wa 36. Haravuga ngo ingene Shimeyi yapfuye. Maze umwami atumiza Shimeyi aramubarira ati niwiyubakire inzu i Yerusalemu uyibemwo, ntuzuyivemwo ugira ahandi ujana hamwe. Umunsi wayivuyemwo ukaja ku mugezi Kidironi, umenye neza kutazobura gupfa, amaraso yawe azoba ari wewe aja ku mutwe. Shimeyi yishura umwami ati ibyo mbwiye ni byiza, uko uvuze mwami wanje nye n'ingoma niko nzobigenza jewe umusavyi wawe. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu igihe kirekire. Hahise imyaka 3, abagurano babiri ba Shimeyi baracika, baja kwa Akishi mwene Mayaka mwami w'i Gati. Bukeye babarira Shimeyi bati babagurano bawe bari Gati. Shimeyi arahaguruka ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, aja i Gati kwa Akishi kurondera abagurano biwe.
nuko aragenda abakura igati. Maze Salomo abarirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akaja igati akagaruka. Nuko umwami atumiza Shimeyi aramubaza ati, mbega sinakwatse indahiro y'Uhoraho ndakwihanikiriza rwose, ntumenye neza yuko umunsi uzovayo ukagira aho ucarukira na hamwe utazobura gupfa, ukanyishura yuko ibyo mvuze ari byiza kubyumvise. None ni iki cyakubujije kwitondera indahiro y'Uhoraho n'icyagezwe naguhaye? Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana, Imana umutima wanje ngo dusangire. Tugomba tuvugane kuri iri jambo ryo kwitondera indahiro twarahiye imbere y'Imana. Yesu nadufashe cyane. N'uyu Salomo yanditse iri jambo avuga ngo ndakubwira inama. Yari inama yariko aragira aba bantu, aravuga ngo ndakubwira inama, wubahe icyagezwe cy'iki cy'umwami nk'uko wagize gute, nk'uko wabirahiye imbere y'Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mbega turafise icyo twarahiye imbere y'Imana, turafise icyo twarahiye imbere y'Imana kiriho. Kandi bene data, kuba twararahiye iyo ndahiro imbere y'Imana, twari tunezerewe, twari dufise ikintu tugomba gushimangira. Twagomba gushimangira agakiza twari twakiriye, agakiza twaronse tumaze kwihana, tukumva ko tumaze kwihana bitoga umuko, twotera intambuko tukinjira mu ishengero ry'Imana, tugakorera Imana, tugakurikira Imana, duca dushiraho indahiro ngo ko mwigijwe nabagiriwe ubu buntu bwo kwinjira mu Mana, bwo kwinjira mu ishengero ry'Imana. Nanjye niyemeje ko nzoguma mu Mana, ko nzoguma mu gakiza gushika mfe cyangwa Yesu agarutse. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndashima Imana kw'iyo ndahiro nayivuze, naho ntari n'icyo niko ndavuga, narayivuze ariko nongeye kuyiga ko abantu b'Imana. Erega twarahiye neza, kuko twasezeranye ikintu cyiza, kutazova mu gakiza mu Mana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Duca turasinye, reka hajya twarasinye imbere y'iki, imbere y'Imana n'imbere y'iki, n'imbere y'ishengero. Turashirako igikumu n'ukuri. Yesu ashimwe. Abakiri mu ndahiro shira amaboko hejuru. Yesu abampera umugisha, Yesu abampezagirire. Mwebwe mukiri mu ndahiro muciyemeje ko n'ubu biguma byoroha mutazovamwo. Yesu ashimwe. Imana idufashe cyane abantu b'Imana. Turi mu minsi igoye, turi mu minsi abantu bariko baribagira, turi mu minsi abantu bibagiye indahiro barahiye imbere y'iki, imbere y'Imana. Ariko ngo ndakubwira inama, Yesu nadufashe. Shishikara witondere icyagezwe cy'Uhoraho bikuru. Erega n'icyagezwe cy'Imana, n'icyagezwe cy'Imana. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Naranezerewe n'aba bantu dusomye, n'aba bantu bo kwa Rekabu. Ngo Imana ibatanga kwiki akarorero k'abantu bagize gute, bazigamye indahiro, bazigamye icyo bihanikirije. Ngo Imana irabitegereza ku runarwe rwabo, Imana irabona ko batavuye he mu ndahiro, mu isezerano bagumyemo. Bigoma byoro bana b'Imana, bigoma byoro tubigumemo, ingo tubigumemo abantu b'Imana. Izaka gakiza tugire gute,
tubigumemwo. Nukuri ndaje kugutera intege ngugire gute ubigumemwo ego kabisa biguma byoro tubigumemwo kuko bene data twarasezeranye n'umwami Yesu nashimira Yesu nashimira ego nuko abana b'abantu turubaha amasezerano y'abavyeyi siko nigeze kuja mu muryango umwe barambarira ngo ha mu muryango iwacu naho wewe uri umugabo bagize ikintu nta jambo ufise muri jambo wacu hari umuntu yarazwe samurako ni wafise kandi baravyubahira turi kumwe naho ba mu rugo iwawe uri umugabo akiriho ni wavuga ijambo kandi nawe wari ushoboye kurivuga kubera iki ni raki turi kumega bene data Yesu adutabara abana b'abantu bakagira gute bakavyitondera bakabigira umugenzo. Yesu adutabare cyane bene data. Twasomye rero hariya muri Yeremiya, hariya amajambo twasomye hariya muri Yeremiya, Imana ngo ikura icyitegererezo kuri bene Rekabu. Imana ibwira Yeremiya ngo Yeremiya genda unganirize abantu bo mu muryango wa Rekabu kandi n'ukuri ubatwara ahantu heza ku ngoro y'Imana, ahantu heza, icyumba cyiza ubakoranirizemo. Hanyuma rero guca ubatereka vino ubabwira uti nywa. Yesu adutabare bamwe, Yesu adutabare. Amen. Ewe bene data, hari ibiko biradutereka imbere bivuga ngo nywa, rya, kora. Yesu adutabara. Hanyuma rero Yeremiya cyagenda arabakoranya, ababona bakoranya, ntibari bazi igituma ariko arabakoranya, abakoraniriza mu cyumba, baza babona aragiye ateraguye imibindi, Yesu adutabara. Bona amakara turi kubega bene data ateretse imbere yabo, aribo rero nagomba rero ndabazimana ndabazimana karibu akira mugire gute akira munywe. Yesu nadufasha cyane. Ewe abene Rekabu bacha barahakuruka. Yesu nadutabara ngo baravuga bati nta vino tugira gute nta vino tunywa. Yesu nadutabara nitunywa vino mu muryango wacu turafise ikintu twarazwe tugumako tuzokumirako, kandi iryo ragi twarihawe na Yonadabu mwene sogokuruza wacu. Yaradukoranije arababwira ati najewe niko nabibariwe, ntimuzokwigere mugira gute, ntimuzokwigere munywa vino, ntimuzokubaka inzu muzokwame mwibera hehe mu mahema, nta mizamu yo kuja kurima, nta uzokwitirirwa itongo, nuko muzobaho. Batumviriza rero indahiro ya sogokuruza wacu turayubahiriza gushika n'ubu. Yesu nashimye. Amen. Yesu nashimye. Amen. Bubahirije iki? Bubahirije indahiro ego kabisa. Yesu adufashe cyane. Nagomba nakubwire mwene data, nirijambo Imana yantumanye kubahiriza indahiro warahiye imbere y'iki? Imbere y'Imana. Yesu nadufashe cyane. Anje niyumvira bene data, iryo jambo naho umengo ni gufi ni rito, ariko hajya rirakomeye, ririkomega bene data. Nijya ngo nzokurikira Yesu kugenda ryari? Bene data, gukurikira Yesu muri iyi minsi turimo nukuri bene data birasaba kwiheba. Turi kumwe kuko gukurikira Yesu nuko twasezeranye yuko tutazomuhemukira, tutazomuta,
tutazomuvako biguma vyo. Yesu nadutabare. Nagomba mbwira abantu ishengero ry'Imana, umviriza bene data, hari ibiriko biradushigwa imbere. Satani ariko aratekanga imbere y'Imana akakubwira ngo kora uku, gira iki. Yesu adutabare. Twibuke iki indahiro twaraha imbere y'iki, imbere y'Imana. Yesu nadufashe cyane. Nukuri bantu b'Imana, nokubwira ni mwene data uzogomba upfe, nakukora iki, nakukora icyaha, ushinga intahe, nogomba nkagira gute, nogomba ngapfa. Nukuri si wowe uzoba ubaye uwa mbere, kandi si wowe uzoba ubaye uwa nyuma. Hariyo abatwitangiye imbere, bemeye gupfa, bemeye gucibwa amazosi, bemeye kugaburirwa intambwe, barahira ko batava mu ndahiro basezeraniye Imana. Yesu nadutabare. Abantu no munsi bariko bagahura n'ibi bakarya, bagahura n'ibi bakanywa, bagahura n'ibi bakikwegeramwo. Ewe bene data, ndagomba mabari iyi vino ikiraterekanwa muri no misi. Nukuri bantu b'Imana, ibyaha bigendera ahantu byahora vyinyegeza bisigaye bigendera habona. Turi kumega bene data, dusigaye tubona ibyaha tutari tumenyereye. Yesu adufashe. Bene data, nari muhira muri iyi misi heza, hanyuma rero ndi haruguru mu nzu mbona umuntu ameze nk'urunguruka muri parcelle yo haruguru iwanjye. Mbona n'umuntu w'amameshi, turi kumwe. Ntansohoka rero nza kumuraba, nsanga n'umuhungu. Umuhungu afise iki avuga nti Imana, tugeze mu gihe cy'iherezo. Turi kumwe abantu b'Imana, turi kumwe. Amameshi twara tuyabona na baki, abadamu n'abakobwa turi kumwe batarakizwa. Turi kumwe bene data, ariko ubu n'abahungu bageze gushira kwiga. Yesu adutabare bantu b'Imana. Erega niko ndavuga vino ziriko ziragira gute, ziraterekangwa imbere y'abantu b'Imana. Yesu nadutabare. Abantu no munsi birabagoye, ugasanga umuntu umubiri uramugoye, aragowe, araremerewe nuko Imana yamuremye, araremerewe nuko umushatsi Imana yawumuhaye. Hariyo abantu muri no minsi baremerewe, bariko barava mu isezerano ry'Imana, kuko bariko barahura n'ibiteretse imbere yabo. Umviriza bene data, ndagomba ndababariye, rero Imana yarambishije muri no minsi k'uyu mubiri uyu, naho nogomba nkawugira gute, naho nogomba nkawambika inzahabu, naho nogomba nkawambika impuzu zimeze gute, uyu mubiri ntuzoja mu ijuru. Uyu mubiri ntuzoja hejuru. Ariko nagomba ndababariye, umuntu atihanye, umuntu atejejwe, uyu mubiri azowujana muri Gehinomu. Uyu nyene azowujana hehe? Muri Gehinomu. Umubiri uzojayo. Yesu nadutabare. Ego nukuri bantu b'Imana. None wa mutunzi yatakanda avuga ngo Aburahamu muvyeyi ngirira ikigo, ngurungike Lazaro ngo akoze isonga ry'urutoke mu mazi, ngo anjojotereze ururimi. None yumva ko wa mubiri yavuze gute, yaramumanukanye icyo nzi cyoco nta kositime yari yambaye. Icyo nzi cyoco, eka n'ukuri bantu b'Imana, zanyambara abantu ntizari kuri we. Yesu adutabare. Uyu mubiri uzoreka kuja mu ijuru ku muntu yakoze icyaha, awumanukane muri Gehinomu. Ingo bene data, twitondere indahiro twagize gute. Iki gihe Imana yari ibabaye, kuko Imana cyatumye itanga akarorero kuri bene Rekabu, nuko Imana yari ifise ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Imana ikavuga ngo nama nzinurwa mu gatondo n'umugoroba gutuma bavugishwa n'Imana abakozi banje, babatuma ku bwoko bwanje kugira ngo bahindukire bave mu byaha, bave mu bigirwamana. Ariko
Yesu nadutabare cyane. Barase kugira gute? Barase kumumvira, baribagiye isezerano, baravuye mu isezerano. Bantu b'Imana, Imana idufashe. Suzuma ko kiri mu isezerano ry'Imana. Ego nuko, ego urashobora kuva mu isezerano ntubimenye. Turi kumwe bene data, ukabifata ibisanzwe. Twasomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cya mbere cya kitubwira ingene Shimeyi yagize gute. Shimeyi yapfuye. Yesu nadutabara. Shimeyi n'umwe yatuka Dawidi, amutuka, amushirukaniriza. Hanyuma rero mu ikindi gihe Imana iramugirira ubuntu ngo araza gusaba imbabazi, araza kwisaba. Turi kumwe bene data. Hanyuma rero ikindi gihe Salomo yari ku ngoma. Salomo rero ngo acabwira uyu Shimeyi ati, Shimeyi, ngomba ndaguha ikibanza ahi Yerusalemu, uhubaka inzu wiberemwo, mugabo ngomba dusezerane isezerano kutazohirahira ngo uva ahi Yerusalemu ugenda ahandi. Yesu nadutabara cyane bantu b'Imana. Kandi iri sezerano ryabaye isezerano ridasanzwe nk'uko twasomye hariya mu majambo y'Imana. Hariya twasomye muri kiriya gice hariya ahantu bivuga ngo hanyuma ngo n'indahiro yarahiye kuhoraho ngo n'icyagezwe yahawe nande n'umwami Salomo. Aramubwira ati, ngo ndahire, urahire imbere yanje n'imbere y'Imana kutazohirahira ngo uve Yerusalemu, kandi imbere y'uko wejeje kurahira imbere y'Imana nanje icyagezwe ngize gute, icyagezwe ndaguhaye. Kandi Shimeyi ngo arabikenguruka, aravuga ati, nukuri mwana, ibyo umbari ndabyemeye kandi nzogira gute, nzobishitsa. Yesu nadufashe cyane. Twasomye mu ijambo ry'Imana ngo Shimeyi ngo abigihe kitari gitoheye Yerusalemu imyaka 3. Bari kuvuga abantu b'Imana, nukuri bantu b'Imana. Mugabo rero ngo haza kandi siko gabende dama, ngo abagurano biwe, abakozi biwe babiri baratoroka. Turi kumwe, ngo baca barajabuka bigira ku mwami w'Igati hakurya hariya. Turi kumwe, arabarikiza, aratinda arumva ko babakozi biwe bajabutse hakurya bakagenda hariya Igati. Yesu nadutabara. Bivuze ngo baramucitse. Turi kumwe bene data, iryo jambo bibiri ikoresheje. Bagize gute? Baramucitse, baramwiyambuye, baragenda, biramunanira ko yoheba abo bagurano biwe. Aribagira ko hari indahiro yarahiye, aribagira ko hari icyagezwe yahawe n'umwami. Yo bene data, Yesu nadutabara cyane. Nariko ndavuga nti umuntu arashobora kuva mu isezerano ry'Imana ntabimenye ko yagize gute, ko yarivuyemo. Kandi Imana idutabara. Rero wacahita n'indogoba asimbirayo. Turi kumwe bene data. Yemwe acara babona, sinzi iyo yabahendahenze, acara bagaruka, aca yigumiraho, umengo ntacyagize gute, umengo ntacyabaye. Yesu nadutabare. Umviriza abantu b'Imana, nagomba mbiri ishengero ry'Imana, hari ibyaducitse umunsi twihana. Turi kumwe, byagize gute, byaraducitse. Kandi twarakuye kwiki, twarakuye k'amaboko n'umutima. Imana ishimwe. Nukuri nitukicuza kuri ibyo twarabisinyiye. Mugabo bene data, nagomba ndababarire muri iyi minsi umviriza bene data, hariho ibintu isi igomba gukundisha abantu b'Imana. Yesu adutabara. Kandi twari twaragize gute, twari twarabiseye.
uyu ngo Shimeyi asimbirayo acaragaruka aca yibera ngaho nkaho umengo ntacagize gute, ntawamubonye ntawubizi. Sinabizi ko atayegereye akagoroba akagenda, sinabizi ko ataba yaragiye mu ijoro agaca agira ati nabagize gute, ntawambonye ntawubizi. Muga hariho abantu bari bagize gute, bari bamubonye kandi bari bazi ko hari indahiro yarahiye imbere y'Imana. Baca bagenda babwira umwami Salomo bati, mwami Salomo, Shimeyi yarahiye indahiro batahazoja, batazobwira kuri kirenge Yerusalemu. Bagomba tukubwire ko yagiye gati hari akagaruka. Yesu nadutabare, Yesu nadutabare. Ega hariyo abantu bakora ibyaha bakagaruka. Turi kumwe ga bene data, turi kumwe, bakagaruka bakicaraho nkaho umengo ntacagize gute, ntacabaye. Umuntu akihumuriza ko umengo ntacagize gute, ntacabaye. Uwa mbere abizi n'uwo mwasezeranye n'Imana, wari warasezeraniye kutazobisubira, warayihemukiye, wavuye mu isezerano ryayo. Iyo yarabibonye kandi yarababaye. None Imana ntiyari izi ko Shimeyi yavuye mu isezerano yasezeranye n'Imana, ibyo yari yarahiye imbere y'Imana. Yesu nadutabara. Ibya Shimeyi biramenyekana, birashika na Salomo aragira gute, arabimenya ngo aca aramuhamagaza, aramutumako, aramubaza ati, mbega sinakwatse indahiro y'Uhoraho nakwiyandikiriza rwose ntumenye neza yuko umunsi uzopfa i Yerusalemu ukagira ahantu ucarukira uzopfa. Yesu nadutabara. None yari kuvuga ngo yari kuvuga ngo Yesu adutabare abantu b'Imana. Aramubwira ngo none ni iki cyakubujije kwitondera indahiro warahiye imbere y'Imana n'icyagezwe nari nakugeze. Yesu nadutabare. Byashikiye Shimeyi murabizi. Shimeyi yaciye agira gute, yaciye apfa. Yesu nadutabare. Umviriza abantu b'Imana, n'iri jambo ry'Imana. Turi mu bihe bigoye, turi mu minsi igumye. Umviriza shengero ry'Imana, ubu tugeze ahantu umuntu amenya icyo yahisemo neza, ukamenya Imana wakurikiye neza. Kuko nakubwira abantu bakurikiye neza Imana nibo bagiye guhagarara muri ino minsi. Ariko abantu bakiri banyamujije nino bigiye kubagora. Uyu muntu atarafata ingingo neza, avuga ati ndafise icyo niyemeje, atawashobora kukimura. Yesu adutabare. Imana idufashe. Abantu bagifise ibyo babangikanye muri ino minsi bigiye kugora. Nukuri bene data, Yesu adutabare kandi Imana itugirire neza. Ariko mwene data, icyo ndakwifurije, komeza indahiro warahiye n'umwami wacu Yesu. Ego kabisa, isezerano wasezeranye n'umwami usubire urikomeze. Uvuga uti naho ibi byagomba bikacika sinzova mu isezerano ry'Imana. Nukuri bantu b'Imana, twiyemeze kundi ko tugomba kuguma mu isezerano ry'Imana neza. Abantu bazogutwenga, abantu bazogucira urubanza, abantu ntibazogutahura, abantu bazokuvuga bakuvuga nuko utari. Ariko uvuga uti nibagomba bavuge, nibagomba bakora ibyo bagombye, ndafise Imana twasezeranye. Yesu nashimwe. Tugomba dusome kandi duhambe dutera turangiza hariya mu gitabo cy'Abagalatiya, igitabo cyete Pawulo yandikiye Abagalatiya. Tugomba dusome ayandi majambo y'Imana duhambe dusombererako. Hari cyete Pawulo yandikiye Abagalatiya
igice cya kabiri dusomeho amajambo Abagalatiya, cete Pawulo yandikiye Abigalatiya igice cya kabiri turasoma duhereye ku murongo wa 11. Igice cya kabiri turahera ku murongo wa 11. Some mu izina rya Yesu. Avuga ngo avuga uko yaharirije Petero, uyu ni Pawulo. Ariko Kefa aje muri Antiyokiya mugisha impari imbona nkubone kuko yari n'ibimutsindishije. Kuko abavuye kwa Yakobo batarashikayo yasangira n'abanyamahanga. Ariko bashitseyo ariyonjorora arabanena kuko atinye abo mu bakebwe. Imana idufashe cyane. Niri jambo ry'Imana Pawulo yanditse avuga kuri mugenzi w'umukozi w'Imana Petero. Igihe rero Petero ngo yarashitse hariya muri Antiyokiya, hanyuma rero ahuye na Pawulo ngo acamugisha impari kuko hari ikintu yari yumvise kuri we kitagenda neza. Yari yumvise ko hari ibintu Petero yiyonjoroyemwo, ko hari ibintu Petero beneda yavuyemwo. Yesu nadufashe. Petero ngo abanyamahanga bataraza bavuye ari i Yerusalemu, ngo yari asanzwe asangira n'abaki nabivuze uko utari. Petero abayuda batarava ari i Yerusalemu ngo bamusange iyo ari, ngo yasangira n'abaki n'abanyamahanga. Kandi bene data, uko gusangira n'abanyamahanga ni Imana yari yarabimuhishuriye. Ego kabisa. Muribuka igihe Koruneli, Bibiri ishingira intahe, umusoda w'umunyamahanga yubaha Imana agayitinya n'abo mu nzu bose, ngo ariko arasenga, Imana iramugendera, babona umumarayika w'Imana aje ahari, wamuhagarara imbere. Koruneli aratinya, agira ubwoba, aramubwira ati ugomba umbarire iki? Nawe aramubwira tumviriza Koruneli, ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze imbere y'Imana bihinduka icyibutso. Yesu nashimye. Rero tuma hariya Yopa umukozi w'Imana yitwa Petero asembereye ku muntu w'umuhazi w'insata yitwa Simoni. Uyu umutume ko azi wawe. Acarumvira ahitana abakozi biwe babiri, n'umugabisha n'umukozi wiwe yagaba wo mu rugo rwiwe, arabarungika. Byari bikomeye kugira ngo abo bantu bashobore kwemeza Petero ngo ahirahira duge agende kwinjira mu nzu y'umunyamahanga. Byari bigoye, ariko Imana yo yari yateguye ingene igira gute, ingene ibigenza. Yesu nashimye. Imana ngo ikigendera Petero ngo hari mu masaa 6 acaduga mu nzu yo hejuru, ngo ariko arasenga, kandi ngo yarashonje, mugabo arindiriye ko bahisha. Ngo Imana ikiramugendera mu nzozi, ngo abona igihuzu kininiya kimanuka kirimo ibitungano by'ubwoko bwose n'ibikoko byo mu ishyamba n'ibikwega inda hasi, ibintu byose bikoranirije muri urwo rusenga runini. Imana iramubwira ngo tora urye. Aravuga toya, jewe sinigeze ndya ibihumanya. Turi kumwe bene data. Arasubira arasenga, Imana irasubira mugendera, arasubira ati nukuri Imana mbabarira, jewe ibi bintu ntavyo ntorya. Mugabo umuntu Imana ikiramubwira tumviriza Petero, iki Imana ihumanuye ntusubire kucita iki, icita igihumanya. Yesu nashimye.
Yesu nashimwe. Acava muri za nzozi ariko ariyumvira izo nzozi zari aza babona baba za ntumwa za Koroneliyo ziragize gute zirashitse ziti twebwe dutumwe n'umudatabuja yarahamunutse mugabo akamenya ko ari umunyamahanga ati Imana yamugendeye imudutumye kuri wewe nguze uduge ujiwe cyarabyumva ati by'ukuri bya bindi Imana yari kiranyigisha byari ibi waca aritegura acajana nabo. Yesu naje ashitse hariya niwe yashinze intahe nziza ivuga ngo niho nkimenya kw'Imana itarobanura abantu kuki ku butoni ariko uyubaha wese agakora ibyo kugororoka igira gute iramwemera. Yesu nashimwe. Aravuga ati nukuri niho ngibimenye sinarinda bitsi kw'Imana yokwemera umunyamahanga ikamwemera ikanyemeza na jewe nginjira mu nzu ye ngo acatangura kuvuga ubutumwa. Akiriko aravuga ubutumwa mwemwe yaracaragira gute acaruruka yurukira ku bantu bari muri ya nzu ya Koroneliyo arabitegereza arabona mwemwe bahawe aritegereza ibimenyetso aravuga ati nukuri atari mwemwe nk'ubu natwe twaroma Yerusalemu acaranezera. Yesu nashimwe. Imana ikiramwigisha katazosubira kunena baki abanyamahanga n'impari ziraza baramutuma kuri Yerusalemu dusigurire wewe ingene wubahutse ukinjirira abanyamahanga ugasangira nabo aca bashingira intahe arababwira sinajewe si jewe ni Imana yabiyemeje ni Imana yabimishuriye nk'abanyamahanga nabo atari abo kunenwa abantu Imana yemera ati ikumu cyane yabahaye mwemwe yera nk'umwe twahabwa Yerusalemu nukuri baca baramureka. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Mbega ntiyashinze intahe nziza ariko bene data iyo ntahe hari abayuda batayemeye hari abayuda batari bayemeye turasangira wewe urasangira nabo twebwe ntituzobwira dusangira n'abanyamahanga. Yesu nadutabara. Yesu nadufashe. Erega abo bayuda nibo bagarutse kumugora. Turafise abantu bazotugora muri iyi minsi yiheretse. Umugabo arashobora kukugora, umukenyezi arashobora kukugora, mushinga ntahe abana bazotugora, abavukanyi bazotugora, ababanyi bazotugora, ariko kizi dufise icyo twasezeranye n'umwami wacu. Yesu nashimwe. Kumva isezerano, ibuka isezerano. Barya ntacyo mwasezeranye, oya mwarahuye ntacyo mwasezeranye. Abana twarababyaye Imana baduhezagije nta sezerano dufitaniye ngo biguma byoroha bizogenda. Reka ni Imana yo kudutabara. Reka mushinga nawe ujya mukenyezi nta sezerano mu by'impemu mwaragiranye amasezerano murasinya no mu ngoro y'Imana murahaca ariko bizogera ahantu bishobora kwanga mubiri ariko uzokwibuka uti uwo twasezeranye ni Imana yo mw'ijuru. Yesu nashimwe. Nawe wenyine mukenyezi Yesu adutabara. Aba bayuda baca bagenda rero basanga Petero asanga n'abanyamahanga. Petero ati karibu reka kabisa nitugeza twebwe dushobora gusangira n'abanyamahanga. Petero ati karibu ati ahubwo rero nawe dushobora no gusangira mbere kuko nawe wewe baraduhemukiye. Petero avuga ati birakomeye. Yesu adutabare babirwa. Erega Petero ngo acararaba ingene yogira gute yobivamo. Turi kumwe na bene data batangura kugira gute kwiyondorora. Yesu adutabare buhoro buhoro. Bati karibu Petero. Aba n'abanyamahanga murantunga kweri no munsi birangoye turi kumwe. Bati ntacyo bakagira nyene biramugoye. Turi kumwe na bene data gacha gatete karibu Petero. Oya n'ubundi murangura ndihuta Bibiliya ntazivuga urumva bene data umuntu aragereranya siko
ingene ariko aragira gute ariyonjorora asubira kubanena. Bantu bima Yesu adutaba asubira kugira gute kubanena. Kandi Imana yaramubari ubwirizabene abantu yasengera kuzurana bakuzura muhemu agarutse kugira gute. Yesu adutaba, Yesu adutaba. Petero arabyumva, Pawulo arabyumva, acamubona araje, aca aramufata ati Petero jewe sindakwemera muri ibi bintu n'ukuri. Bashi ngo barahahira, amubwira ati wewe urafise ibigize gute ibigutsindisha. Yesu nadutabara, Yesu nadutabara. Urafise ibigutsindisha kuki wiyonjoroye ugasubira kuneza abanyamahanga kandi mwarasangira ukaremerwa n'abantu. Bizabendeka hari abagomba kuturemera, hari abagomba kuturemera, ariko bene data tumire kuki isezerano twasezeranye n'umwami wacu Yesu. Ngomba ndangize dusenga Imana, ngomba ndangize. Wowe ufise ibigutsindisha nawe umviriza mwene data, wowe ufise ibigutsindisha imbere y'Imana kandi birashoboka. Numvise ijambo Imana irimpaye, wowe ufise ibigutsindisha. Ariko mwene data wowe wariyonjoroye, ngomba ndaguhe kazi uze uce bugufi tugusengera Imana, usubire ukomeze isezerano ryawe n'iki n'Imana. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana ibahezagira. Ufise ikimutsindisha, ufise ikintu ariko ariyonjororamwo, uyu muntu agomba gusubira mu minwe y'Imana kugira ngo Imana imubumbe neza. Uyu muntu yumva yo kwisubiramwo n'abamwana w'icyangazi, akavuga ati subire kwa data. Kaze tugusengera Imana, kaze Imana ikugirira imbabazi mu izina rya Yesu. Imana igutabara, Imana ikugirira ubuntu aho bari kuriyonjorora. Imana igusubize mu isezerano ryayo, ukomeze isezerano ry'Imana yawe, usubire wumire ku mwene data. Turaguhaye kaze uzuce bugufi tugusengera Imana. Ukaba nawe ufise intaye wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntataneze